izina rikaze vraiment. Si bwana. Ngo numva ashaka. Shaka ko okay Andy Ornella cyangwa Andy Kersi. Sasa cyangwa ari umuhungu ndamwita izina ry'umugabo wanje. None twaririje Marti basi. Ivyo tureke tubireke basi urumva. Ariko naje kambaza ikintu kimwe inda vy'ukuri ni ya Titus ko. Birya ntibirahera reka kumvuga. Inda ni ya Titus n'ukuri. Ni mu reka shagenda. Ingo zose murazitamwa ko zirabako binjiyemo abagore babo. Egezayo kamera sindabiku none uyishire ku munwa vre bashaka kuvuga nisanzuye. Okay umuntu wese yihakana indaro umuhungu sinzi wabingene baba bameze papa we yakuzari maraya aba yamuvyaye mu bumaraya ni kuvuga yavuga ati je hamwe no twara muhire umwana w'igishushu umwana w'ishushu mano usanga ari mwiza yo usanga ari mwiza frame aba yaratesetse aba yaragize ntazije nk'uwo twovyarana umwana uwo no twara indayi wagaca yihakana nka vyari cana yo kwitwara ko yateme umwana yo Titus nawe ninde yatongoje uwo Titus tuviyace we wewe na Titus ninde yatongoje uwo nta nuyatongoje undi twavyisanzemo ni kubera abantu ngo ndiko ndabatukira umugabo wawo bien frima ngo ndiko ndamutukira ngo sanabi yego libandeke se nabi yes bakunzi ba STV muraho mumeze neza je ndameze fresh nkuko mubibona meze neza vraiment ndashima Imana ariko kandi kubo bitameze neza amagara yaba munda iki reka tuvyereke Imana ngo niyo mushobora byose kandi turizera twese ko ariyo ikora buri kimwe ariko kandi reka swenda bipfurize kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu kuri mwebwe muri ko murakurikirana kino kiganiro cacu ni STV umwana wiwanyu ni wa musore wanyu MC on the cool badid nagarutse ku yindi ncuro ikiganiro ca mbere mwakibonye Titus ari we wa muhungu yatera inda wa mukobwa yitwa Kersi mwarayibonye cyane kuri Isaac TV STV na yati now forget tuzana makuru aryoshe dukoresha kuvumbura si hari aziko tuje kuvugana bisanzwe ntarabona umukameraman ntazi ikintu na kimwe ariko mwe ndabizi muhora mubibona uko je ndabikora muraza no kubibona kandi rero nawe ko twavuganye na Titus atubwira byinshi twavuze ati ko atarabona ikiganiro ndababwiza ukuri iki kiganiro ndiko ndagikora icambere tutaragishirako cha Titus dushaka twaye dukora icya kabiri kugira twumve ivyo bavuga bose tuzoze kuraba nyene ko bazobivyitwaramo n'umuco wavyo turondere nkuko mubizi rero turondera umuco tukarondera habari inkuru habari utubazo kugira tugenye n'abantu twimarira utubazo muri rusange reka ndaguha ikaze rero kuri STV ndaguha n'ikaze gukurikirana ijwi ry'umusore wa ijwi rya MC on the Mr Solution from STV televiziyo y'ugwaruka televiziyo y'inyigisho televiziyo y'iterambere muri rusange haba ku gihugu haba no muri industry cyangwa entertainment ariko ni industry 257 so welcome gumana nanje cameraman plan zapanzwe kubarida kila kitu kubarida mukanya gatoya rero mugumane natwe ndashobora kuba ngoma na mu telefone kugira ansanga ahantu byangomba tumugurira umuceri nibagama tuzibagiye ko turi muri zone ya Musaga twibuze ko ku Musaga ariho hari na mpimba vyose sinzi ko mubizi turi muri zone ya Musaga turahana nyene murabibona sindahazi cyane hantuka ariko murabona ko turahantu hadasa naho twari dukunze gukorera gumana natwe rero mukaya ndaza araje none Kersi washitse ariho turi tutarakubona je ndi ndani nganye nyaruka sha uri hejuru hasi ndi hasi sawa urumva reko ashitse cameraman itegure rero sawa we kwanza uvuye he kumenga uvuye kure Kersi watituzi ni sawa meze neza uraho Kersi kubera mwashobora kubera iki mushobora kuza kuraba umuntu mutanavuga twavuganye ko ntwarambwiye kuzanya amakara kamera jena yiza
Niryo ni. Ujya nujya yisaye ndamusanza. Bro, zimya kamera. Kersi basi ramutse abakunzi ba Steve ni sawa. Kersi. Mbe inda iriyo burya. Cyangwa yaravuye. Twumve basi. Bro. Hajya ngo bapima inda uku turaka. Bashira ku gutwi. Sawa watwaririje Marti. Kersi ni sawa. Kersi ni sawa. None umuntu afise inda ntavuka. Mbabarira. Bro, ibi ni biki? None ndakubaza ikintu kimwe Kersi ntitubeshanye. Wewe ibintu vyaciye kuri Isaac TV warabibonye kandi wewe wabikreye sivyo? None ibintu maze kuba kujya. Umuntu urazi ko abantu baba bashaka kumenya kuronka umuco wavyo vraiment. Ntiyaragera. Umuco wabazobibona ni utubazo dutatu gusa je cende ndabiheba. Akabazo ka mbere. Ilevre Kersi nga turi kumwe kuri umwanya. Aracafise inda yarayikuyeyo. Ndaba yari kuyaho yo gutebuja. Sinumva ngo barazikura. Azo bakura je ntaje ndakura yari navyonze. Gacari. Navyonze. Ufise ameza ngana gute? Bro, ivyo none twaririje Marti basi. Ivyo tureke tubireke basi urumva. Ariko naje kambaza ikintu kimwe inda vy'ukuri ni ya Titusi ko bijya ntibirahera reka kumvugira. Inda ni ya Titusi n'ukuri. Ni wanje. Ama wayiguteye. Nice nayite. Uri urahinduye? Simpinduye. None mvuge se umwana ngaha. Oya. Ujya musi ko wamuvuze. Naramuvuze kuko vyari bikenewe. Ni ujyanye nari ko wavuze. We bro, umviriza bro, kai mwe muranjaniranije byo bintu je deja ntibiranahera birya. Nawe mugo mushaka kuzana nza sigura nzobisigura n'ivyahera. Nazi kumwitwarira. Ndamwiteguye ntwarira he. Wewe ko twasanze uri kurishira mu nzu yiwe, tukaba twaragiye tukakubura mu nzu. Niyo mvumvuye kwifotoza niyo nta nari nacikura wanje none. Dutahane rero. Dutahane twara dutahana. Ndakurihira déplacement basi. Dutahane dushikiye gusa mbone ingene winjiye. Oreka shagenda. Ingo zose murazitamwa kuzira bako binjiyemo abagore babo. Tuvugane bisanzwe bijya tuvyihoze. Kese ariko umeze neza. Ya je ndameze neza vraiment ariko ibi bintu si vyiza. Oya bijya turabihevye basi tuvuyaga ubuzima busanzwe umeze neza. Umeze neza. Wiyumviye gute ku ncuro ya mbere ufise inda? Ryari rya mbere utwaye inda cyangwa wari usanzwe hari yindi ufise cyangwa ufise n'umwana? Nta mwana je mfise. Ryari rya mbere utwaye inda ni rya mbere utwaye inda? Bro, ivyo vyinda nusiye kubimbaza. Sivyo tubireke. Nzomimbaza après nivyahera. Ushaka we basi muri wowe wifuza kubirangira gute? Urongowe babigenze gute? Nafise ukuntu bizorangira. Urongowe? Oya irasuko bizorangira vyovyo. Ufise inda ukaba ucifata nk'aka jeune kuntu abandi batwaye inda cyangwa ngo amara ibikwembe ibiki? Je nubwo yoja hejuru mvuye kuri Tanganyika kwifotoza. Sasa. Yeah. Kuni video hajya wahevye ko watwaye inda. Sindabuheba. Ninda mu ndu zo kumugendayo. Bizi gute? Bizi gute kwe canke nayo? Nari narashinya amenyo ngaho nyuratsiwe. Hano baca amande. Kersi yagiye kuronka icana zo vyara umwana umwite Andi. Azafise izina rikaze vro. Si boa bwana. Ngo Andi Brunella, Andi Ornella. Aragahungu nawe uvuga Andi Cedric. Nta muhungu numva ashaka. Agakobwa. Okay, Andi Ornella cyangwa Andi Kersi. Sasa. Cyangwa ari umuhungu ndamwita izina ry'umugabo wanje. Oh yitwana. Mbabarira. Andi ari umuhungu uvuga Andi Tutus. Oya, yagize kamera hariya nyamana. Andi Tutus. Ibintu si byiza. Nkunguza ngaka kumusaga murabona hasa nabi, rabangene hasa. Tukana sha. Umva ahantu bahasa nabo no munsi urahihakaye. Narahavuye deja. Ngiye mu Kamenge kwa Titus. Muri niyo Ser TV. Hana umva utesa nyene kutwitwara. Bacira bindari bwo mbona. Uri si? Nibiki gukanguka? Allo? Umunota umwe ndiko ndakora. Umunota umwe cyane gufora. Radio ni yarapfumye n'abantu bose n'abataxi velo basigaye bayushira kuri ntuze kuri appel. Urumaze kubumva abataxi velo bayishize. Ari mu taxi velo yarantwangejeje hajya numva mu kwitaba numo motaranzanye numvise mu kwitaba ari yonye nawe. Nenda kubaza kubera iki wewe ku ruhande rwa bige bintu vya D1 nujya mukobwa nimba ari gate wavyakiriye gute we bige bintu D1 yakora vyo gufuka mu bikora wavyakira gute
bijya ni bon mbega ukunda ntuzi ko urukundo rubaho none ushaka bagufukamirere bamfukamira basi bagufukamiye nije nafukamiye we nanye ko nagiye gusarambwa abo bafite abasheri benshi ba Sprite kandi wo ritongoreza basana oya je nagushimye ndabikubwira sevre ariko je ubunye ariko uri kumwe na Titusi gusa ntawundi Titusi nawe ninde yatongoje uwo Titusi tuvyace we wewe na Titusi ninde yatongoje uwo nta n'uyu yatongoje undi twavyisanzemo utangura ku bintu vyo kuryana ni ndadumbuye uborewe kubwa mutima mweranda hagiye oranwa inzoga oya kuva nakavuka vraiment Nunga kumusagabo ikubwira jewe ntuze iyi Martin ndayinyoye kuranye nayo numva ameze nabi mundu umwana aronka handi naho ninwera boom nkanwa ndayembe kugira umwana yoroherwe hariye cunwa tuntu dusosa umwana yoroherwa se wamukozeko ayifashe genda hari mwende ukore kumdata yo nca ndagupa noca ndakwica musubirire basi ndamufa ega umwana nuwo gihugu nuwatwiye nuwo gihugu nuwa mwese mukumurera yabuze ivyo afungura wewe murera yego nubu yabibuze ariko kersi ndakubaze duhanure abantu tuve basi kuri wewe na Titusi ndumva udashaka no kubivuga duhanura abantu donc abantu badukurikirana canke abantu batahura action nkijya umuntu ibaye ko dufate nk'umuhungu ko nano bivuze ijambo ngo nimba wari waborewe ucusimbira ko bitubingi kubadida moya mbiri abantu bishikira basanga nk'umuhungu arateye inda d'abord novuga ko abateye inda atifuje sivyo none kuko urumva uyinze wihakana inda kuvuga ko uba utayishaka sivyo wewe wobahanura iki abahungu bameze kurya iyo zayo kamera sindabiku none uyishire ku munwa vraiment ashaka kuvuga nisanzuye okay umuntu wese yihakana inda umuhungu sinzi wabingene baba bameze papa we yakuzari imaraya aba yamuvyaye mu bumaraya ni kuvuga yavuga ati je hamwe no twara muhire umwana w'igishushu umwana w'ishushu mano usanga ari mwiza yo usanga ari mwiza vraiment aba yaratesetse aba yaragize ntazije nk'uwo twovyarana umwana uwo no twara indayi wagaca yihakana nka vyari cyane yo kwitwara ko yatewe umwana yo abakobwa bameze nka Kersi badatinya cyane kuvuga nabi waravuze naba abantu bo muri Omani uno munsi uravuze yuko papa wabo babana bameze uko barabamaraya nkaho urababesheye kuko ntabwo urazi gituma bari maraya abashaka ntitwe papa w'umwana abashaka gumara umujene agume yitwa kari umujene niko bimeze hama bamwe muri Omani je natutse nabaye nabatutse ko nanje barantuka bantukira mu mafone y'abantu nkabimenya ariko barankunda nubwo bantuka baragufana isaza baramfana sana basaba ikigongore mudemu twaye yari mu diaspora herukina ase ngo nkene wa mudemu Kersi ndamubone hebe naragiye yarampaye akanoti basaba ikigongore rero abo watutse bose je natutse abantu kasi natutse abatanu icishe bugufi imbere yaho kuko uri umuntu twizeye kandi uzokurikirana cyane kandi ubimenye yuko iterambere riva mu bwiza bw'umuntu kuvugwa neza kugira imico myiza tubasaba ikigongwe ntaco tu yo ndabasavye ikigongwe vraiment mumbabarire ariko sinabatutse natutse gute ushobora kumbwira ivyo nabatutse ugacisha ko gato nkumva genda hariya ngo kubera bamwe ngo kubera ubumaraya abandi ngo kubera babuze ivyo barya ndavyibuka je siniba so ni kubera abantutse ngo ndiko ndabatukira umugabo wabo bien frima ngo ndiko ndamutukira ngo sanabi yego libandeke se nabi nta nakimi bien frima yo tumutuka abantu bibagiye narantuma nyene ntuka abantu rega bien frima nawe ni murundi ari ngaha mu Burundi turahami mwasi numva ko abantu bari hariya muri Omani ntibaza aho twohurira bien frima icambere sivyo nibagombe bavuge make bari hariya ntibazi niyo twohurira bien frima n'umustar nibashake bavuge make none uko watwaye inda warabatutse ubu ntubona ko ugiye kugera kumera nkabo nawe urashaka kuja hari ugumu batukane ni kwanye nabo basavye ikigongo jewe ngenda barabatigitisha je bashobora gutigita kuri nofuma nja kuba umukonvoyeri w'umukobwa umukonvoyeri kazi nkaza ndakoka abantu ababwira ati vire musaga vire abakonvoyeri bari kwinsha rero nababandi bo mwijoro za saa moya baguma ari bamba utushipe duto tutumini abakonvoyeri man je mvuga abakonvoyeri b'amabisi nofuma nja kuba umukonvoyeri vraiment hako nja muri Omani babafata nabi agiye urabibona ndavyumva mani ndafise umujama w'umudemu aja yambwiye ati manu urateseka baragukubita mani umumabo je kaguhondagura ufise abana muhira imagine ivyo nivyo tiye je sintinya kugenda nkagusuzugurwa na mama wanje arabizi tusiyo gutwika amakofi woca umuheba
yati tusi ntiyo nkubita manirega umugabo mu rugo nukumvikana haje amakofere nkubita nkagukubita nanje ari byo gufyina none ndufise ameza ngana wikireka tubane ikivuga nuko nimba yara wayinteye azontwara nanje mbe nk'abandi bagore bose urumva nk'abandi bagore bose b'abanyamuji za Kinindo za Kibenga heza gasekebuye nuyo nido nje niyambirete mpeze n'uko Imana igira neza urabona neza ko mu rugo usa n'umumama nyene cyangwa uzobura ushushe kujyanye n'ushushe nzogumashushe none tuzoshuhana n'umuntu azanteye inda kaza rero kubera sinduka bawambaye uko nushaka nambare gutewe reka mvuye ku foto man izo nayo nambaye foto n'indamu nziki none Eki kibro kiko kiramira amatenda kesi nari menyereye abantu batwaye inda ebana ariko naco bivaye n'igyakucyo yarenganye sivyo harabaye mu kuntu ko kutemera bijya bintu popete turari vyabandanyije kuko haraciye mu minsi 2 vyabandanyije gute nuno mwe ntaremera canke arayemera ivyo sivyo kuvugira imbere ya kamera muzobibona n'ivyabandanya ivya mbere wabitwara bizobandanya muzobibona kuntu bizobandanya numa n'ibirere mwateguye pusi ibintu vyateguwe bizobandanya n'ibintu rero mwateguye cyangwa ntandufise none ndayifise ntayifise wese birakuraba rega ni izi nyeneyo ntizi wewe Titusi yasavye wewe na is active mu mushumbushe kubera ngo mwamuteye mutamubwiye ngo murabe mu mucorere kugira ibintu bigende fresh tumucorere iki muha mahera ko kuba mwamutwaya mwamugiriye ko moya kwa muntu aho nawe numa nubwo nawe ngahura yampa mande ndayagucana ukuri kw'Imana webaza ngo nta mande ndagura ni wewe uyanca cango ni je ndayica uraberewe petite urakoze gusa mvuye kuzubahewe n'umutwe uri kuramene kurazi igihe uzuba ryari ririya hano nashitse witoye akamvuye ya masaha urakunda amafoto sana sindayakunda bivanye n'ivyo shaka harimo creation bakenewe ku muntu nkanje ya Mustafa bafi birasanzwe hari udufoto usanga wambaye nk'akantu kakazinga ugafuka imbere deux pièces ugacushira kakantu kakayungiro kagera warabanye niyo nakuntu yambaye muri intambo kuyanyene ya kuyanye zifise none oya izo foto bafotora nta bifuza ashobora no kubashaka oje nta none chipse ndabimenya none atabibwiye acha gufata muri nka babiri acha ufaturwe muri babiri twari babiri aho hantu n'umundi nta n'umuntu numwe yababona na mubi yagutsimbira oya ntiyasimbira ko je ndumusatsi ntabishatse yo bari kafata igiti ku nguvu wowe bifata ubumva wowe ubikora wabishatse utabishatse ntavyo kari keza amani kari karenze ndake ubikora ufise n'inda y'abana ambabarira we kubimbaza ivyo bimenya je ariko we nta muhungu ubona ko afise inguvu yo gushobora kiretse wowe bishatse oya nta n'uyo budafise inguvu forçage bayemwo ntunaryoherwa nawe biryoha ambabarira nawe biryoha mu gihe yawe uriya wa mukobwa kina muri ntuze muri mutima kwa mutima kugira yambaye hoje abakumusaga nabamutima babakumusaga mutima bamukanyosha gusa babakumusaga manara rents yitwa sindamutsi ndaza basibe je baza abantu bari kumusaga bakumusaga kujya kanga hanye n'usanze kujya kanga sanda ko ndakwateramira keshi kwera kayaga turi kumwe n'umuntu ngaha abantu batandukanye udahashaka akayaga urumva abucara n'abantu batandukanye gute bagute musuyu ejuyu uya je basibaza jega nkunze umuhungu nkunda umwe n'uwo mfise n'umwe canke batatu yajaje kuko yaguteye inda oya yari kambwira ibaze shaye kambwira ngo yakambwira urazi yakambwira ngo ngenda nabasani menshi none acha hitamo kugutera imbanye kugira akugumane ntavyo yaraza abwongira yahiteye atavyumva Nariwe ntari cyo gutwe kubufise inda abandi baranarira bafise inda wewe ndanditswe nikire umwana n'umugisha we Ure ubona ko ufise umugisha mu nda none Imana yatubwiye gute Imana yavuze ati genda mwuzure nk'umusenyi wahajya kuri ku kiyaga cawe yumvira ucuga umuzikura ukaguma umira ibinini ntushitse isezerano yo kwihakana rimwe abazi sigwanje aza agacawe namvye yakana kakayo ngo ariko nawe kwihaganye cyo kujya
anyihakanye noca namushira ku wundi abahungu baragoye yo mana twese tugushimire cyane twongera dusaba n'imbabazi kuba twaguteye ariko kandi niko twarondera ibintu bizima mwarondera iki kumenya ivyinda yo bigeze ivyinda bigega inda ntikura wereka gukora kuri inda atari gwawe aho niyo wawe aho nzi ko gusaya ko kayitwara we ntushira sinareka je ndatera inda kubera gutera iki udatera inda wewe Imana izoguhana umuhungu wese adatera inda umugabo wese ukabona upfuye utavyaye Imana izokubaza ati mbezi yambuto nagushize wazijanye he wendekawe nibiki yewe no muniga umbe kwiriyo oya ni gwawe ndawukubita reka sha arariza umwana bawe umbe basi reka wewe cameraman je turica nawe kwatari none arire reka nije ndavyumvira mu mutima nayo ucu vyumva uri hiyo nge nameze afise amezi angahe mu yafise yose arayafise sawa urakoze mwavyara amahasa reka je nundi nzohera ku muhasa wazibona ibwa bwana mwavyavura urafise inda none twubanira si bro urumva mu ntesi surprise ntimwanambajije murabana bafise inda bacira kirageze kuri 6 mois amakara cyenda yagejewe je none twariza umugabo wanje nubwo twaririze umva ntutwaririje none kwitwarira umuntu ikintu cyangwa umuntu hajya wumva ukigishaka ikintu kumva umengo napfa umuntu atwarizaga gumashaka gumane n'umugabo wiwe aho bariho hariho umumere basha umuvozine twabana twarije umugabo wiwe barajana no kukazi bakagumana maka kugira gume kuraba gusa nanje bigenze uko numva umugabo wanje yo bakumiwe tugushimire cyane merci beaucoup naho mwane si vyiza sindabikunda vraiment muri nyibutse ingene nakubeshya urakunda akazi sana nakubeshe gute nene bivuga babibabwira ivyo wambeshe ngo man abeshe gute mani kubabari urakunda idiri sana jewe akazi kanje ndagakunda sevre kandi nawe tumaze gukorana barabizi je sintagahunda ibiki n'ibiki amasaha bivanye n'iki no ivyo vyiza sha mukobwa ukunda akazi uronka amafaranga kubera nk'ubugiye kwibaruka utayarondeye muri iyi minsi ukiri mu mezi kumwabiri frere nabwo izobigera hayino bazonkoresha bizobara la création bakeneye je namubeshe yuko ndamuronderera akazi kwiri video je ndaririmba ahubwo nawe ntiyumvira je sindirimba kandi je urabizi yuko ibyo nawe ngacambwira se ngo yana ngo je nyaruka ukazi sasa kazi sishaisha sikipindi kinaisha reka tubashimire cyane namwe bakunzi ba STV tumushimira na KRC kuba atadukubise mbitabazi ko ofi bihe hausaga ni mutana nama ntuze nama na video yanyu idasabye mugaca muza kuvumbura umuntu kwereke mugomba mureke